cyane nk'uko mubizi ni Madame Germaine muri cya kiganiro cyanje twiyubake maze duhanurane. Nk'uko mubibona rero turi muri pa ijambo ry'umutwe cyane icyo tuganira ko uyu munsi ni giki. Uyu munsi tuzahuganira ku ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibikomere byo mu buzima usanzwe. Nama nkunda kuvuga umuryango ni hanga, umuryango ni igihugu, umuryango ni isi yose. Amen. Nk'uko mubona hatanguye Adamu na Eva, uno munsi abantu bakwiragiye ku isi yose kubera ko Adamu habanje kubaho abantu babiri, Adamu na Eva, abo ngo bararondoka barabyara. Amen. Nk'uko mubizi icyaha bakoze cyaratwafekse ku buryo buri muntu wese avukana icyaha cy'inyanduruko. Haleluya. Ariko hamwe n'ibyo twabonye Imana y'ikigongwe isubira kuducunguza amaraso yayo biciye muri Kristo Yesu ariwe Mana nzima, hanyuma dusubira kugira umwidegembyo, dusubira kuba abana b'Imana, abana b'agaciro. Haleluya. Rero nashaka mpamagarire abantu bakiriye Kristo, abantu bakijijwe, kuko ndizera umuhamagaro wanje. Muze muraba niyo ndiko ndavuga ubutumwa, imirongo sinkunda no kuyivuga, ngira ubutumwa abantu basanzwe bazi Kristo ariko bishushanya, basanzwe bazi ijambo ry'Imana ariko batarikorera, ariko barica hirya no hino. Amen. Ni ukuvuga abo ba Kristo bo ku munwa, ndashaka ngo ijambo ribanyengetere. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo intango yo kumenya ubwenge nukubaha Kristo. Ibyo nukuri. Rero nshuti zanje, abantu turabanye ukudashobotse, abantu turuzuyemo ububi, ariko hamwe n'ibyo abantu ububi bwacu buva kungene cyane twarezwe natwe. Amen. Biva kuri bya bindi ababyeyi baduhaye, abatubyaye batweretse. Haleluya. Hamwe n'ibyo hari n'igihe usanga ababyeyi bakubyaye batakweretse urukundo, bakweretse ingeso mbi, ariko ukagirirwa ubuntu ukuze ukakira Kristo Yesu agakuraho ya myanda yose, akakugira icyaremwe gishasha cyuzuyemo ubwenge n'ubuntu. Haleluya. Uno munsi rero n'igiki nshaka kuvuga, uno munsi nshaka guhamagarira babyeyi, twagiriwe ubuntu, dukoreshwa n'Imana ukuducishamo ibiremwa byayo kugira ngo ibirungike ku isi gukora umurimo wayo. Bantu b'Imana, ijambo ry'Imana mu migani riravuga ngo toza umwana indero nziza, ngo naho azokura nawe ntazoyita, azoyigendera. Uno munsi rero ashaka kubabwira iki, ababyeyi bo mu Burundi, uko ndi Burundikazi, ababyeyi bo mu mahanga, nahamagawe no kuvuga mu Kirundi kuko nagize challenge y'ururimi nzoshikirizamo ibiganiro byanjye, ariko numva ijwi rimbwira ngo uravuga mu Kirundi ngo kuko ntawe ushira abo hanze abo mu nzu batarakwira. Haleluya. Ubwo rero twagize ibikomere, ntitwigeze tubona urukundo rw'ababyeyi, ntitwigeze twumva ababyeyi batuvugisha mu ijwi rituje, umubyeyi akakuvugisha gukankamira buri gihe mukavugana ari uko ashaka kugutuka. Donc ibintu nk'ivyo bikaza bikonona ubuzima bwacu, bikaza bikafekta nabo tuzobyara natwe. Ntituzomenya kubahereza ibintu byiza, ntituzomenya kubicaza, ntituzomenya gukina nabo, ntituzomenya kubahereza kwa rukundo umubyeyi ahamagariwe guha umwana wiwe. Nk'uko mubibona rero uyu munsi nasohokanye n'abana banje, mfise umwanya muto ushobotse. Nk'uko mubizi abantu babi Burayi nta mukozi ahari, nta muyaya ahari, sanzwe ndandaza ibintu kandi bisaba umwanya munini byo guteka, ariko umwanya muto ushobora kubona ndawuhereza umuryango wanje kugira ngo igikorwa Imana yampaye, Imana yantumye ndagitunganye. Dave, come on. Igikorwa Imana yampaye ndagitunganye kuko duhamagariwe byose kubikora kandi tukabikora neza. Rero n'igiki nshaka kuvuga, hariho abantu usanga bakora kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Amen. Hano i Buraya nuko nyene usanga abantu bari bize, ariko ntihabura umunsi umwe w'akaruhuko uronka. Hanyuma nshaka kuvuga kuri bano bantu, araba muri Afrika, araba mu mahanga, ugasanga uyo munsi umwe uronse
umwana yahora ku muntu amuraba kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu, noneho uronsa ako kanya uciye uja mu mamanza, abana ugumye ubikije, abana ntibazokubona, abana mubonana mw'ijoro nahone ntinabazi, ukaca witega ko wa mwana azokwambira imbuto niyakura nawe ataco wamuhaye. Erega ntaco uba waramuhaye, nawe niyo tanga ibyo adafise ntazokwerekana urukundo atigeze abona. Aho rero uba uwishe ihanga, uba wishe igihugu, uba wishe isi yose, kuko abo bazohura bose ni ingorane. Nazomenya ukuntu yitwara hamwe nabo, nazomenya kububaha, urukundo, ibintu byinshi ugasanga birapfuye. David rero tutahaye abana ikintu kizima, nta kintu kizima dushobora kwitega nabo ko bazohereza aho bazovyara, ko bazohereza sosiyete bazobamwo, bazotanga vya bindi nabone baronse bitari byiza. Muri iyo nzira usanga isi, ihanga, igihugu kirononekaye. Nico gituma imiryango myinshi yatanze ibintu bibi, abantu benshi baba babi. Nigiki rero mpamagarira abavyeyi ako kanya gatoya, kubera ubuzima bwazimvye, twese dutegerezwa kwiruka hirya no hino kurondera ubuzima. Ariko uyu munsi umwe nimba urwo rubanza rudakenewe cyane rwose, banza urabe inyungu y'umuryango, ureke kuraba inyungu zibitagira akamaro. Umuntu wese aharura avuge ati aha uru rubanza norutaha, urusi norutaha, kugira ngo yubake umuryango wiwe. Umwanya uragoye, ugasanga ka kanya gato abagenzi baguhamagaye ngo muje muri restaurant, abana mugatiyo, abana wa mwanya muto mufise nuzokwicara ngo bakorera agasupu, nuzokwicara ngo bayagishe. Rero ukasanga muri ubwo buryo nshuti turisha ihanga, turisha isi, turisha igihugu. Ariko narinzanye ino mpanuro ku muntu wese yubatse, amenye guhitamwo iby'umumaro yokorera umuryango wiwe, amenye kwegera abana, kubahanura, kubaha urukundo. Muri iyo nzira akiza ihanga, akiza isi, akiza igihugu cyose. Ndabibutse ngo yari Madame Germaine, iki ni ikiganiro ngo twiyubake maze duhanurane. Ubu rero tugiye gukina n'abana, muhezagirwe, mukore subscribe, hanyuma mupartage, hanyuma mwandike commentaire, cyane cyane abantu tuzi na nibankurikirana bafume bavuga ngo hello canke Germaine bite, bizonyohera. Murakoze, naho ubutaha, bye bye.